amafaranga sinizahabu senyinji Ahera siriko kujijagizwe oya byatumye ninjira Ahera urukundo n'urukundo n'urukundo Yes bakunzi ba open mic turi kumwe nimwe muri groupe isanzwe irimba gospel music mwitwa bandi yitwa Ipendo Sound. Ipendo Sound mu majambo make disugura ngo iki iryo zina? Bon izina Ipendo na kantu bavuza na ka instrument bavuza ivyimba by'amasengesho karago ego niko twahisemo kwita ego sound nawo ni ijwi. Ipendo Sound yatanguye ryari umwaka wahe imaze kuba indirimbo zingahe? Twatanguye mu 2020 tariki 9 z'ukwa gatanu ariko twatanguye gukora muri studio 2021 ego tumaze gukora indirimbo twitirirwa nk'umugwi zitatu umwaka umwe ego ko ari n'izindi twagikora ku ruhande zimwe muri twebwe. Ipendo Sound ubwa mbere mwari bangahe ubu muri bangahe? Bon turacakwiye twatanguye turacakwiye nta numwe natuvamwo kiretse urabavamwe ashobore kugira amahego yo kuja hanze canke mari mutera iteka arongogwe cyangwa arongogwe. Iki nico tuma tuvamwo turacari kumwe nubwo hari abagiye hanze Canada Etats-Unis undi nawe n'umu frère Francis bon sinovuga ngo yaratuvuyemo turacari kumwe nk'umu frère mugabo ntitukiri kumwe nka Ipendo Sound. Yego gumye ugira ibintu by'uko biriboneka hari nabitahure ko nyene kuba hari umva gumye ugira uko video sose gumugira uko nyene donc iva kuri abahari. Okay hari indirimbo nshasha muhurutse gushira ahabona ku mugaragaro video yakozwe nde audio yakozwe nde location mwakoreyemwo byaraboroheye byagenze gute? Bon indirimbo audio twakorewe n'uwitwa Fiji Pro hama video twakorewe na Jonela hama vraiment byose byaroroshe twakoranye n'abantu babizi kandi babikunda ego natwe twari twiteguye. ikubwo ubuntu twagijijwe erega turi nyungu yiwe yiharije twegereye intebe y'ubuntu atabwoba iburyo ko tata mu ijuru ntiyaturava. Bon en fait twaraduze ryama image mwabanya ya ruguru hari mu Rutana. Okay uretse ko hari kure sino bon twagiye turarya nyanza ko ikintu hanini cyaturuhije gwa rugendo bon ko twari tuyiteze siko twasanze ari kure en fait muga vraiment byagenze bien dushitse twararyohewe ntitwashaka kuvayo même si twari ko twirukana amasaha muga warumva ko nyene turyohewe tugize nyene ka balade karyoshe muga ntibyari byoroshe nyene ariko twararyohewe ko twari ko tubikora tubikunda. Ibaba bavuzi bara bavuye kwera no bavuze kamere kimana niko bitukwera kuko kwera atari kintu none umuntu yavuye mu ijuru ngo azacungura abantu ntihakenewe ibihano ngo ngorogwe. Urumva ijya ndirimbo n'indirimbo itambika kandi Victoria's team no mugwi dufise ubucuti bunini buri hagati yacu rafise ubucuti bunini entre nous rero twarabahisemo nk'aba frère nk'abantu frères et sœurs bacu turakora ijya ndirimbo ego. kuko ndibuka mu mwaka uheze hari ibyo twavuga turifuza kugera kuri ibi twarabibonye n'ubu hari ibyo twifuza kugera ko mu myaka iza hari abo twifuza gukorana hari ibyo twifuza gukora nk'amaprojet. Hariho umuntu umwe yari muri mwebwe muri groupe yanyu yari Miss 2021 kubera iki atakiboneka muri no Miss? Bon lega Ipendo Sound si bose mubona hari abo mutabona Miss rero arafise ibindi bintu byinshi akora simaka mu bibone donc nko kwambara arazi kwambika abantu ahora bidufasha
arafise amayide menshi muri script ahora atanga ni ibintu byinshi akora arumva ari muri team management rero afise ibintu byinshi ashoboye afise impano nyinshi akoreramwo mugabo icyo kuririmba kubera ko imyanya haza muri repetition yego ariko turi kumwe vraiment mu nkuko yabikubwiye Fofo nta numwe turavana nta na bamwe turavana n'umufrere wacu wundi wumva tutakirimo mu mugwi turi kumwe nk'umufrere même si hari ibyo tutagikorana ariko byose ni sawa nta kibazo muri mwebwe muri groupe yanyu nindakunda kuzana ka sinzi kana ko gutwenda Maheri na Feibo hari undi yitwa Chris n'umubate nawe nyene aratwenza gose dufise abantu batwenza benshi muri repetition umuntu wa mbere akunda kurambirwa na ningoga muri mwebwe kurambirwa turi muri repetition canke mugazanga mwate nyene ni Chris azi gituma kuri Chris bo abamuzi n'umuntu aravyibusha hama arafise ukungende turi muri repetition ibintu byo kujyana aguma baza ati sasa fana ibintu byo gufungura hama ikindi naco ari kuri battery umwanya uzibona yagiye kuri basse uzibona yagiye kuri piano aguma haguruka nibaza ko twovuga uwo aducokoza muri shooting yanyu mwagiriye ijya location ya ruguru mu Rutana ni wahe muntu yabacereje cyane ugati bana direct direct antwata twarasivye ubwa mbere man twarasivye twari dushushe no kuduga tuvuga tuti mu Rutana turashaka kwabona icasiyo turi ngaho ari wasigaye mugabo bose tugenda bukeye bwaho direct vraiment mugisavu ryaciye riheranye ntitwashavuye ku buryo buca wibagira mbwa ntitwashavuye ngo urumva ngo turashavuye turi abantu tumaze guhorana twinshi nanjye ikintu nobwira abakunzi bacu bwa mbere nuko turabakunda kandi turashima cyane kuvyo bariko baradufasha kudushigikira no kuraba ibiriko birakogwa rero nababwira yuko bakomeza kwitega haba muri umwaka no mu mwaka uza noneho ibihe byose tuhari ego bakomeze kwitega kandi muri uko kwitega bakomeze kwakira message tuko turatanga kugira ngo ishishikare kubafasha ubwabo no gufasha igihugu cyose ego imigambi nuko turacari muri promotion ya Ahera ama après tuko turimvirana ikintu cy'igikonseri tuko turimvirana no kuzunguruka intara zimwe novuga nka Gitega Ngozi Bubanza na Cibitoboke abantu be baritegura tuko turiyumvira ukuntu twabikora ndetse n'amakorabo menshi mu Rwanda dufite amakorabo n'abaririmbyi beza bahimbaza Imana neza kandi bamaze kugera kure antuka munzoryoherwa n'ibikorwa bivyemereje ego rero nkavuga ati kubera twebwe tuko turiga ama strategy dushobora gukoresha ama platforms dushobora kugurisha ku muziki tuko turabikorerako mugurumva ugasanga nta babandi bose bahaguruka naho yoza ntagaruka yose nta babandi bose bahaguruka bavuga ati reka dushigikira abaririmbyi bacu mu Rwanda nta kindi baturushije aba sponsors barabashigikira abaririmbyi babo vraiment mu Buganda jinda nagiyeyo sanga bari umuririmbyi umustar igari ko bafise amafaranga igari ko babayeho neza mugabe ino nta bavuga n'ivy'Imana no ntibikunda evangile niyo yonyine ari yubu ariko evangelization irazimvye cyane gose rero dukoresha amafaranga menshi ko bakiri nabato aba n'intwari baritanga bakazana amafaranga bakagurisha utwo bafite idutwara amafaranga menshi nk'indirimbo yadutwara amamiliyoni menshi turanezerewe na feedback turanezerewe n'abantu ngene bakora yakira na message tuko turapromotinga tuko turafise message tuko turapromotinga tubonye irikiragira kure n'umunezero cyane murakoze